muri iyi ndwi iheze yo kuva kw'igenekerezo rya 18 gushika igenekerezo rya 24 Ndamukiza 2022, umuhari uharanira agateka muntu Iteka warasohoye icegeranyo nimero 314. Muco cegeranyo agateka muntu kakaba kifashe uku gukurikira: abantu bashika kuri 19 nibo bishwe, muri bo 16 bakaba batowe ari biziga, abantu babiri baranyurujwe barabugwa irengero, batanu barakorewe ivyamfurambi hamwe na batatu baborejwe igufa. Muri abo bakorewe ayo mabi, umwigeme atarakwiza imyaka 18 yarishwe. Bamwe mu bagirizwa ayo mabi no guharuka rw'imbonerakure, abapolisi, ajejwe igendereza, abasirikare hamwe n'abajejwe intwaro. Aho twovuga nk'akarorero k'amakuru twaronse igenekerezo rya 22 Ndamukiza 2022, aho igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2022 mu masaha imwe z'ijoro ku mutumba Masasu, komine Gasorwe, intara ya Muyinga, uwo bita Sheme w'imyaka 30 avuka kuri uwo mutumba yishwe n'akagwi k'imbonerakure kari karongowe n'uwo bita Jean Claude ko baseka kw'itegeko ahawe n'abarongoye imitumba ya Masasu na Gikwiye, aribo Ramada na Michel Karibwami. Amakuru twaronse, uwo yishwe yari yahagaritswe ari muhiriwe, bakaba bamwisha bamwagiriza ko ari umusuma. Muri ayo makuru nyene twabanije turonka, abo bagirizwa ayo mabi bakaba n'ubu bidegemvye. Umuhari Iteka urarajwe ishinga n'ayo mabi, ukaba usaba leta gushengeza imbere y'umutungane abagirizwa ayo mabi.